iradiyo RPA mwibuke yuko no kuva muri 2015 ariyo yatumye abarundi bagumuka babona umengo barahonye barapfuye karabaye. RPA yakubwira neza yuko uburundi bugira babusambure bugira busambuke buri muntu wese ahone. Urabona RPA niyo yashimangiye cyane kuri kudeta yagiribe muri 2015. Mwako RPA ariyo yarifashe ya mbere. Okay. Mwibuke Godefroid Niyombare. Uno munsi tuvugana ibere mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko aba ba Joseph Kabila bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki? Urabona neza ko vyose bigaruka kuri president w'u Rwanda Kagame. Vyose ni wabitegura na bijya bintu vya 2015 Kagame niwe yari yabiteguye. Kuko Kagame murazi ko yateye kudeta. Kagame burya ntiyagiye ku butegetsi atsinza amatora oya. Kagame ntiyatsinza amatora pe. Kagame Edaire na Cyprien Ntaryamira ntabwo wari umuperezida yatowe n'abene gihugu. Hano babitomboreramo ndetse na son excellence uradushikiriza ati ari abantu ngaha amuri binyene iribura ry'igitoro hari abantu nyene babironkeramo inyungu. Kandi hari abantu byensike wingaha bariko barapanga no kuja kubaka. Okay guys, uno munsi naho ngomba nze ndababwire ikintu umurundi akwiye gutinya kandi akwiye gucakure, arakwiye gucakure ikintu bita iradiyo RPA. Iradiyo RPA mwibuke yuko no kuva muri 2015 ariyo yatumye abarundi bagumuka babona umengo barahonye barapfuye karabaye. RPA yakubwira neza yuko uburundi bugira babusambure bugira busambuke buri muntu wese ahone. RPA yakubwira neza yuko uburundi kigiye kuba ikibuga c'intambara. Okay. RPA abamesha makuru ba RPA hari kungene bashaka gufata inkuru bakayidendekiranya utuntu bagasobekanya utuntu bakazana amarealite y'ibinyoma, amarealite bateguye cyangwa amarealite atabaho n'atazobaho kugira babone neza yuko umwene gihugu ahungabanye mu mutima wiwe. Mu gihe ari abarundi bamwe ngaha bishimye kuba baba mu Burundi, bishimye bibereye neza cyane kubera iki batumviriza ivyo bihuha vyayo maradiyo. Iyo radio RPA akajagari kabaye muri 2015 ibindi ko ndabivuga ko ndabizi neza ko nari inkuze ibintu nzobabwira nzoba narigishijwe ni ibintu nzoba numvi ntazi nabwiwe nk'ibintu vya 93 ibintu vya 72 ibintu vyo muri 2000 vyo muri 2000 no bandabizi gato kuko nari inkuze attention nari sinari umwana cyane ko muri 2000 nari mfite nk'imyaka 6 ya rero ivyo bintu je ndabizi neza vya 2015. Urabona RPA niyo yashimangiye cyane kuri kudeta yagiribe muri 2015. Mwako RPA ariyo yarifashe ya mbere. Okay. Mwibuke Godefroid Niyombare. Uno munsi tuvugana ibere mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko aba ba Joseph Kabila bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki? Urabona neza ko vyose bigaruka kuri president w'u Rwanda Kagame. Vyose ni wabitegura na bijya bintu vya 2015 Kagame niwe yari yabiteguye. Yarama systeme yiwe muri wa mugambi wiwe. Urumva? Reka ngaruke kandi kubamenyesha makuru nyene ba RPA. Murazi neza ko aba Bobo Rugurika aba Pacifique ni nahazwe bazi ko bari abantu bakorana n'amaradio nka RPA. Bari bamaze kwihijambo rero kuko bo bashika indani mu mizi yeni muri leta barishikira indani ko barabamenyesha makuru babigize umwuga. Nkuno munsi umumenyesha makuru bo muhereza opportunité yo kugenda gukora ikiganiro muri
presidence cyo guherekeza son excellence ahantu yoba yagiye akamenya vyinshi, urumva amenya vyinshi cyane kuko hariho ivyashikiriza bene gihugu, hariho nibindi adashikiriza bene gihugu ko ikiganiro cyose cyafashwe nirambonesha kuri kanaka muri presidence baragikontrola ati ibi bintu bikuremo kuko kubera iki, kubera bidashobora ari ibintu bishobora gutera akajagari umwene gihugu ko umukuru w'igihugu n'indongozi ziwe babaraje ishinga no kubona umwene gihugu yishimye no kubona ari muri ico gihugu, kuko buri gihugu cyose kuri nosi gikenera kumera nka Dubai, kira kumera nka Amerika, burya n'ubukene gusa butera igihugu ugasanga arimo akajagari kenshi na yandi igihugu gitonze ku murongo neza. Ntiwo kwifuza kuja Dubai canke ko mwamufise birabanza vyiratiro vyinshi, bamufise amahoro, umutekano, urumva buzi buboneka, umva uburu amahoro kabisa. Wokena kuja Dubai kubona ico kindi gihugu bita Dubai, ariko niwo kwifuza kuja kuba muri Dubai cyangwa kurondera y'uburyo muri Dubai. Aha mu Burundi ari abantu benshi bahora baza gukorera ama business bavuye no mu bindi bihugu. Kubera iki? Kubera bibi hari ibintu vyinshi bikigendeka. Okay, iyo radio RPA rero ni radio yaje izanywe na objectif yo kumenyesha makuru y'ibiriko biraba mu gihugu abene gihugu. Vyaje guhinduka guterera, vyaje guhinduka bamaze guteragirwamwo ayandi majambo y'amacakubiri atanguza mu bintu vy'amacakubiri bituma bahindura n'ingingo. Badomitira Kiramvu baramenyesha makuru bashikiriza makuru kumva neza yuko arabamenyesha makuru kabisa babigize umwuga kandi bavuga neza, kumva neza yuko bashikiriza ibintu bifashe bifaditse. Ko bwa mbere radio RPA yari radiyoboye kabisa ndi radio nga mu Burundi, yari radishikiriza makuru kumva neza yuko ari radio kabisa ikuye kumviriza, ndetse na twese twarayumviriza kabisa. Ariko bamaze guteragirwamwo ayandi ma politiki baca bihereza izindi ntumbero mu gihe bari bazi vyinshi vyo muri leta, vyaratumye bashaka umengo bagomba gutegeka. Guys, iradio nishobora gutegeka intwaro, iradio yo ishikiriza ivy'intwaro yategetse yashinze. RPA yatanguye guhereza ijambo abantu baza gucafuza igihugu, ikabahereza ijambo ngo naka ngo avuguruje ibi, ngo naka ngo gizene uko. Baca batangura gufata abantu bagibiturire, baca batanga kuvyegeka kuri leta. Murundi tahura neza yuko mu gihugu nta kintu kimwe cyo kwa macera de. Mu gihugu harategerezwa kubaho ibintu ushaka kuvuga ati ari abantu erega injavyi. Niyo mpamvu nkanya kwigendera nkuru nziza yakunda kuvuga ati intumva zamyeho kandi kuva kera kandi zizokwabaho. Burya intumva ntushobora kuzigwanya ngo oyaye ntigikunda. Hari abantu gusaba bajejwe baba baremwe mu kajagari, hari abantu umva bishima kuko mu njyane hari abantu babitomboreramwo, ndetse na son excellence uradushikiriza ati ari abantu ngaha muri binyene iribura ry'igitoro, hari abantu nyene babironkeramwe inyungu. Kandi hari abantu byensike wingaha bariko barapanga no kuja kubaka inzu mu bindi bihugu kubera iribura ry'igitoro. Urumva aho abandi bababarira hari abandi bo baharonkera. No mu mahoro rero, mu mahoro burya ari abantu bahahombera mu mahoro. Igihugu ubona kiri mu mahoro hari abantu babahomvye kabisa. No mpamvu rero baca baguma bakreya habe akajagari kugira bashike ku ndoto zabo. Murazi neza ndabibutse kandi nabimabwiye ngaha nyene kuri mbonesha kuri ko muri 2015 abakoze manifestation bari bafise objectif yo gufata igihugu, yo gutwara igihugu, ko bari baramenyereye gutera amakudeta. Kuko Kagame murazi ko yateye kudeta. Kagame burya ntiyagiye ku butegetsi atsinza amatora. Oya Kagame ntiyatsinza amatora pe. Kagame Edaire na Cyprien Ntaryamira ntabwo ari umuperezida yatowe n'abene gihugu. Hazi neza yuko yatwaye Ndada yamaze gupfa, niho abari begereye Kagame, abari begereye Ndadaye baciye batora ati ugiye kumusubirira n'uyu
na Kagame rero wewe nta narenyo yabaye ngo bamugene ngo ni wewe ngo kwiye gutora niwe yahishize ku manyama yiwe n'abantu biwe kuko objectif yujya Habyarimana yafiriye mu ndege murazi neza yuko yari itandukanye cyane ni ya Kagame we yaratware ku kintu cy'ubwoko ariko wewe yaragerageza ubwoko ego bwari burimo ariko yaragerageza guhuza abantu uno musi rero jewe ndafasha ijambo noshikiriza abarundi yuko bato bogira ubumwe ko n'ikivugo cy'u Burundi vuga ati n'ubumwe nibikorwa n'amajambere ko ahari ubumwe hakaba ibikorwa amajambere ategerezwa kubaho iterambere vyanka vyamanuka vyanka vyakunda ategerezwa kugaragara kabisa muramaze kuva ama discours menshi son excellence wacu aravuga ati ari amafaranga Burundi mwe bwo yaronka tushobora kumara imyaka nk'amajana tujya yani twibereyeho neza kabisa urumva neza ko ari amajambo yo guhereza motivation abarundi kubereka neza yuko bareme imbere ni heza cyane kuko je ndashobora no kubishingira intahe ejo je nzobereka zoca kubatembereza hanu bita mu itenga iyo aho hanu bita mu itenga uno munsi hari umwene gihugu abanga mu Burundi nyina dushaka kuhaca ibeyi nano ariko hagurwa n'aba diaspora bantu bafite amafaranga menshi ariko mu itenga hari ahantu ho kurima byari shamba hariyo n'ingwanyi zahora zijya kwinyegeza mu itenga hari biroberi byahora bijya gutegurira ikiroberi cyabo mu itenga kwereka iryari shamba kabisa rikomeye cyane gose ariko no munsi mu itenga ntabwo ushobora kuhaca ibeyi kabisa n'inzu kugira uyubake mu itenga baragushingira igiciro ati wewe wubaka utegezwa kubaka uku ko ni pla iri ku murongo urumva ivyo vyose nka twebwe twakuriye mu Kamenge twaja mu itenga guhiga inyoni guhigayo ubukwavu kwibayo imyembe je ndabizi neze mu itenga kabisa nta warazi yuko hazokubakwa aha mu Carama nta muntu yarazi yuko Carama yo kubakwa byose n'ibintu twonashimira Imana tuvuga ati Imana iturindira indongozi zacu zameho urumva rero murundi rema nujanwe n'ibihuha akira ico shigikira ico wakira ico ubonesha amaso rero kumviriza ibihuha by'abantu ndabakunda cyane.